Bisigure yuko hari amaka menshi nkayo atigera seruka ugasanga umuntu yaraburiye indani mu mutima adashobora kuvuga. Birabaho aro abantu usanga nko ku bakenyezi ugasanga ni wa mukenyezi abwirwa amajambo mabi, ni wa mukenyezi nyene wagifagunduwe imbere. Erega ibi bintu vy'ibitsina hari ukuntu mutegurana n'umuntu, sivyo? Mukabwira hari ukubivuga ukabivuga kugira ngo yitegurire igikorwa giraje gukora. Kwega sigitungwa ni impene ko arizo zisimbanira ko na bintu byo gutegwa ni TikTok no munyakazi ku bantu ziko bimeze, sivyo? Turi abantu no kuyaga no muntu ukamuvugisha neza, hama biza kuba bikaza kuba aho urumva ntiyabagiyemo gufata ku nguvu, biba ari ivyo mwumvikana. Ni naco umuntu aba yifuza ko kiba. Atamwira mbwe ati we shaka ijuju guteka nyazo hari umugabo nyine kubera ziko adakora utegeza kuvyemera, ategeza kubahiriza umugore. Arabizi ko hari abagore bakubita abagabo, warubizi mu nzu bageze hanze mu manza z'amamariage n'izo tukomenga barakunda, ukabona ari sawa. Mugabo bashitse muhira umugabo kabisa arakubitwa gashaya sawa sawa, pigwa sawa sawa na mwanamke. Iyo zo n'amahohoterwa ho amahohoterwa ari kwinshi, abagabo barahohoterwa. Hoko gwiki rero muri rusangi entre ku mugabo no ku mugore kugira ngo bashobore kugira bwa bwuzuzane nkuko umupira wabo mbona ko ari ikiganza cy'umugabo n'icumukenyezi, ari inzobe n'uwirabura, black and white, ngira ngo ni kwagushira hamwe no kuba rumwe. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe na Vichou Love. Mukali. Wa live. Ndakora mukije. Yambo cyane. Ndamusi wa jamba agapira ka orange. Cubona nyene. Ndabona ko amaboko abiri, madarapo abiri. N'ibintu vyandize ko vya violence. Meze gute muri rusange? Nkuko bibona nibaza ko n'abariko baraturaba ngira barabibona. Tuba turiko turahimiriza ibintu byo gufata ngo ku nguvu bihagarare vra. Ega urazi ko usanzwe bizi ko abahungu kenshi ni bakunze kuvuga, mugabo ni kwanka yuko ifatwa ku nguvu y'abakenyezi n'abagabo muri rusange n'abagabo tubavuga bose kubera twasanze hariho bamwe batavugwa. Yes. Abagabo bahohoterwa guta amahohoterwa ari kwinshi. Amahohoterwa ni mama we reka ari ihohoterwa ryo ku mutima, ihohoterwa rishingiye ku mutungo, ku mubiri. No musi twaje ku ihohoterwa ry'abakenyezi n'abagabo muri rusange. Yego. Niki wabwira ku bakenyezi, utanguriye ku bakenyezi nibo bamabaza imbere? Bon, ico nakubwira cyo nuko abakenyezi bwa mbere ivyabo bisa nkaho umuntu wese urumva ufashwe ku nguvu, umukobwa cyangwa umukenyezi kanaka. Donc bobo bisa nkaho bivugwa, biravugwa pe, ariko navyo urabizi ko atari vyiza gufata ku nguvu. Uretse ko nyene atari vyiza, ntibitanga n'agaciro ku muntu yabikoze. Habwo rero no guhimiriza, kera wasanga bavuga ngo niko zubakwa, ukaca bagumiza uko nyene. Umuntu nyene agafatwa ku nguvu kandi agafatwa ku nguvu n'uwa hafi nyene mu muryango, ngo twomaramara mu muryango, umaramaje umuryango, cyangwa umaramaje umuryango ngo bimenyekanye. Ariko siko vyakagoye, ugasanga umuntu yaratuntuye ku mutima. Cya wibaza rero, urazi kugira ngo ukuri gikomere cy'umuntu ku mutima biragoye. Vyumvikana ko ubu ni vyiza yuko umuntu abivuga. Uwabikorewe rero sasa niwe yari kuba nimero ya mbere mu kubivuga kugira ngo bishobore guhashwa, guhanwa kabisa n'uwabikoze, ku buryo n'ubundi yoba afite icyumviro cyo kubikora ahantu azobazi ati nzohanwa biteye ubwoba. Bisigure yuko hari amaka menshi nkayo atigera seruka ugasanga umuntu yaraburiye indani mu mutima adashobora kuvuga. Birabaho aro abantu usanga nko ku bakenyezi ugasanga ni wa mukenyezi abwirwa amajambo mabi, ni wa mukenyezi nyene wagifagunduwe imbere. Erega ibi bintu vy'ibitsina hari ukuntu mutegurana n'umuntu,
sivyo mukabwira hari kubivuga ukabivuga kugira ngo yitegurire igikorwa giraje gukora kwega sigitungwa ni impene ko arizo zisimbanira ko na bintu byo gutegwa ni tiktak no munyakazi ku bantu ziko bimeze sivyo turi abantu no kuyaga no muntu ukamuvugisha neza hama biza kuba bikaza kuba aho urumva ntiyabagiyemo gufata ku nguvu biba ari ivyo mwumvikana ni naco umuntu aba yifuza ko kiba kuko mukenyezi zigitungwa communication mukenyezi n'umuntu nkanje nkawe nk'uwundi mukobwa canke nk'undi mugabo canke nk'undi mugore n'umuntu rero abwirizwa donc gutegurwa abwirizwa kubwirwa amajambo meza abwirizwa kubwirwa amajambo atuma adaturubikwa kuko burya hajya biraryoshe kuvura umubiri ubwa ntivyoroshe kuvura umutima kubera uri kure cyane inside so ku bagabo harabe bibaza ati ku bagabo nta hotegwa bagirirwa navyo bimeze gute birabaho umugabo ihohoterwa ry'abagabo naryo rirakaze hari igihe usanga umugore nk'ubahembwa umugabo adakora atamwira mbwe ati we shaka ijuju guteka hari umugabo nyine kubera ziko adakora utegeza kuvyemera utegeza kubahiriza umugore abizi ko hari abagore bakubita abagabo warubizi mu nzu bageze hanze mu manza z'amamariage n'izi dukomenga barakunda ukabona ari sawa mugabo bashitse muhira umugabo kabisa arakubitwa gashaya sawa sawa pigwa sawa sawa na manamuke ageze hanze acambara costume ukamenga bibaza ngo n'umugabo bimeze neza kumba umuntu yaratunuye umutima uri mu kumucamwo aho ati igikoko zije nzobona turavanye kabisa yose n'amahohoterwa ho amahohoterwa ari kwinshi abagabo barahohoterwa hokogwa iki rero muri rusange ahandi ku mugabo no ku mugore kugira ngo bashobore kugira bwa bwuzuzane nk'uko umupira wabo mbona ko ari ikiganza c'umugabo n'icumukenyezi ari inzobe n'uwirabura black and white ngira ngo ni kwagushira hamwe no kuba rumwe ubwa mbere no kumenya apara y'ibidutandukanya aya mabara umuntu afise ngo yarirabura canke hasa n'umuhondo canke arera ubwa mbere no kumenya ko twese turi abantu kandi kuba umuntu ari umuntu rero ntibisigura yuko yohohoterwa ihohoterwa twamye turavuga ko amahohoterwa ari kwinshi donc nimba umugore afise akazi amenye ko batanguranye n'umugabo peut-être arataka afise akaba yakaronse kubera Imana yahezagiye si vyiza ari gufata nabo umugabo kuko umugabo n'ubundi ni umutwe w'urugo sivyo nico kimwe n'umugabo nawe nyene ni vyiza ko atahura ko umugore ari kiremwa malgré ko benshi baca bitwaza ngo n'urubavu rwanje no none ubwo rubavu n'ubwo kuvunagura canke n'ubwo gushigikira donc ico kogwa ca mbere ubwa mbere kuba bikorerwa kubakorerwa ayo mabi no gushira amanga bakabivuga sivyo udatinya ngo vyabaye ngo ni mu muryango no ejo uno munsi bishobora ko biri mu muryango ejo bigatandukira abandi iyo mutabivuze rero birarandaranda bikaba ibintu mengo birasanzwe ariko si ibintu bisanzwe namabi yo kwiyamiriza haba ku mugabo haba ku mugore namabi yo kwiyamiriza kugira ngo umuntu habeho kirazira basi mu kirundi ciza habeho kirazira tuvuge nako nakabonye kuri ayo mazina yanditse ko vyandiko vyanditse ko imbere umugabo n'umugore harageze ko tubivuga harageze erega ni bimwe nakubwira imico n'imigenzo y'abasokuru batubwira ngo niko zubako kacukumirira hari abagabo bashobora kuba barahohoterwa kera mugabo hazi ivyo kubivuga biragoye nta soni uri imfizi y'umugabo igakubitwa n'umugore kaya kagore kangana kujya niko kagufubise ukumva umengo ni ibintu biteye isoni umugore yafatwa ku nguvu ngwe bana ngo yo ngugahirahira ukabivuga uzoburyoje umuryango uzobugize uzobumara amaje umuryango ariko vyari magera vyarageruye ibi bintu ni vyiza ko bivuga kuko kubivuga ubwa mbere harabamwo kumva amabi wakorewe hama umuntu akavuga ati oya harageze ko bihagarara ubwa kabiri wewe nyene burya urazi ko bibabaje kuba ufise ikintu mu mutima mugabo udashobora kuronka ukibwira biratuma utuntura mugabo iyo uronse umuntu wiganira ibibazo vyawe biraryoshe kuko urumva uruhutse ku mutima nico gituma ubu
ari vyiza kubivuga ubwa mbere kugira ngo uruhuke ubwa kabiri kugira ngo n'uwabikoze ubwa mbere wabikoze ahanwe wabikorewe nawe ashobore kuruhuka ku mutima. So ngira bavyumvise abagabo n'abagore nibaza ko harimwo n'abahungu n'abakobwa amahohoterwa ari kwishi twe twashatse kuvugira ihohoterwa ryo ku bagabo abakenyezi n'abagabo. Erega mugabo umenye yuko burya umukenyezi erega bayavuye mu mukobwa amukenyezi bavuye mu mukobwa ico kimwe n'umugabo bayavuye mu muhungu kuko ibi turiko turavuga ku bakenyezi n'abagabo biba ku bahungu n'abakobwa ubundi bihera muri bo bihera muri aba bato akaba arivyo bigira kuko mbere yuko umuntu aba yarakuze bayanje kubugwaruka umuyabaga. So birababaje cyane kubona umugabo ariko arahohoterwa cyangwa umugore agahohoterwa ariko biranezeje cyane kuba mufise ubumwe atanu umuntu ashobora kubatandukanya yaba uri umumeti cyangwa umurundi cyangwa umuki mbwa mugabo biza ku kintu kimwe muri kumwe. Nibaza ni kampanye mufise izotangura izomara iminsi 16. Yego. Konseri kazuba itariki 8 z'ukwezi kwa12 kuri Saint-Jean Kamenge. Ni Umuririmvyi Vichou ari kumwe n'abandi baririmbyi bagenzi biwe. Yego. Ni kugira ngo iyi message ishobore gushikira benshi babakurikirana. Bavuga ngo urumuri twe turumuri ariko kandi ngo ururimi gumwe rukamwifyufyo iyo tubaye benshi tubivuga burya induru yibaye nyinshi abantu barayumva. So reka ndagushimire cyane kuza mu kiganiro cya Open Mic. Hama nibaze ko akarero wagatanguye wewe jemeze neza sinzokumva wa mukubise inde ntawe uhari ndavuga Jewe ndamupresenta n'abantu bavyumve nina mupresenta azomeze neza nimba hari umuntu azobaryohewe umugore wa Vichou kumugubita amashurwe oya azomeze neza cyane azoririmbirwa mu gitanda azovugirizwa piano mu gitanda azomererwa neza ahantu hose sinshaka kuzomubona shavu. So kana gushimira cyane urakoze cyane ibintu ni sawa.